hava ubutare bwinshi numva nakarima ku Rwanda sivyo karima ku Rwanda bigaruriye ya uyu munsi rero itariki 24 hazindutse haraba igitero sindamusiga gikozwe na FARDC n'amadrone ya FARDC ego aho bagiye baraturira bimwe ngira kamaro ku Rwanda. Rusha moto yende tikule. Gouvernement va payer cher. Talipa kweli. Nipige hapa. Furu muri Sudani. Abakagame yari yabazanye kubera ko yabona twarababwiye ryari ko Kagame yahisemo kuzana ibikoresho byose rutura by'u Rwanda, abasirikare ndavuga bose yemera b'u Rwanda bagenda Rubaya. Kubera ko u Rwanda kubura Rubaya, u Rwanda egare iherezo ryabo. Ayo izi ni station ziriko zirasha. Yego. Iyi hotel nayo ngiyi. Iyi hotel nayo ngiyi. Nibereke. Marone. Iyi hotel nayo ni. Reka ndaza kubibashirira muri montage. Barabashiramo muri montage ya yego. Ibi ni ibintu bikwereka neza ko ibisaka byimba byamaze gusha. Byamaze Hello guys, mumeze neza so nirika hene alu comme d'habitude mes bafseri gwamenye musimene maso yinyana. So guys, nongera ndabaha ikaze nyinshi cyane kuza kuraba usesanguzi wacu John Mabu turakuramukije cyane. Yes, ndabaramukije cyane bene wacu. Abadukurikirana mwese ndabaramukije ndabagumbira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turi kuwa Mungu nibaze ko abakristo bagiye gusenga. Nizere ko ibintu bimeze neza. Haramutsa abantu bose badukurikirana bari mu mihinga itandukanye. Ndavuga South Africa, Etats-Unis, Canada, ahantu hose mu Rwanda n'ahandi hatandukanye, Uganda hose ndazi turafise abakunzi. Yeah. Nizere ko mumeze neza. Neza cyane. Yeah. Twizere ko abataragira sabone mugire sabone. Bagire sabone kubera ko ibintu biri kwindi mpwemo. Ibintu byakomeye bene data. Idasanzwe. So John Mabu nkuko imisi yose twama turi mu kazi ka misi yose barabizi yuko twebwe turi ngaha Jena tuba tubazaniye bishasha. Makuru kabisa yimbitse. Kandi yizewe. No munsi ngoma ndakore ndyohewe gose na courage nyinshi. Yeah. Na courage nyinshi kubera ko ibintu ni sawa kabisa muri Rubaya habaye Rubaya. Muri Rubaya ebana matwonsumira kweri ebana hahiye. Amastation ari karabomugwa amahoteli karabomugwa. Dukose ndakwibutse ko ari uruhumbu kuri ku Rwanda. Wari izi station zakurira mu kwaha ku Rwanda, izi station nizo zanwesha ibitoro bigenda kurasaba ku ngomani. Ndahubwira ko ibintu byakomeye amahoteli ari karaturirwa nagizene yaracumbikiye. Ego. Tutaza kuhagira nacu. Okay, reka tuje mu kiganiro nyezina. Kabisa. So aho hakurya u Rwanda ruvuga yuko FARDC yagize iki ariyo iriko iraturira aho ahabutare. Ayo makuru yawe wayamenye? Nanje nayamenye niyo mpamvu naguhamagaye ati ebana rabuvyuke kare kweri dukora umuti. Yego. Hahiye. Ico kintu mbega ukivuga kwiki? So nukuvuga reka kwanza nangure nipfuriza abantu umunsi wa Mungu mwiza. Mungu mwiza no gukanda sabone cyangwa subscribe kuri rubuga. Neza cyane. Sibyo?
tubibutse yuko tubibutse yuko tubura abantu 1000 bakenya gusa, abantu bake cyane kugira ngo dukwize ibihumbi 20. Guys, ibihumbi 20 ni vyanyu ni vyacu, twe ntidukonta ama views, twe dukonta umuryango tuba dufise. Ubundi nubwo twakora ikiganiro haru kikarabwa n'abantu 10. Abo bantu 10 tuba twashikanye message twategerezwa neza cyane. Mu bisanzwe byinshi bwirwa benshi bikumva bene niyo mpamvu urugamba turimo rwacu si urugamba rworoshe, ni urugamba bisaba umutima n'amaraso, ni ibigamba bisaba ko tuba dufise abantu tujyana turi kumwe ku murongo umwe neza cyane, sibyo? Nico gituma twebwe dukeneye benshi, ntidukeneye benshi babi, dukeneye bake beza. Nuko kiri muri Rubaya rero bimeze gute? Hari umaze iminsi hari imigwano ikomeye cyane. Iyi Rubaya ku bantu batabizi neza twaba twabivuze, ni liye strategique ku Rwanda. Ni kuvuga u Rwanda rumaze imyaka myinshi gwiba hano hantu. Ndabwira ko hano hantu hava amabuye y'agaciro, izi za Kolta, amabuye ateye ubwoba, sibyo? Ubundi kugenda muri Kongo u Rwanda ruba rugiye muri Rubaya, hajya hanya Bukavu na Goma, ubundi si ibintu byahatari ko baraharondera ahantu habo naho. Ubundi naho bohore kuri bose warabonye mu misere bavuga ngo bari kuyuduce ngo bagiye aha ego utwo duce nubwo botiri kura muga Rubaya kubera kibase kuyireka, sibyo? Wiri ngoma yakfire muri Rubaya kubera ki yahaguye, ni kuvuga n'ahantu hava ubutare bwinshi, numva na karima ku Rwanda, sibyo? Karima ku Rwanda bigaruriye. Uyu munsi rero itariki 24 hazindutse haraba igitero sindamusiga gikozwe na FARDC n'amadrone ya FARDC, aho bagiye baraturira bimwe ngirakamaro ku Rwanda. Ndavuga ama station, izi station nizo zanwesha ibitoro imodoka y'u Rwanda, batwara ubutari mu Rwanda, abandi bagenda kwica bakongomani, abandi bagenda gutera kugaba ibitero. Ni kuvuga uyu mwanya idrone za FARDC zaturiye ama station yose, uyu mwanya yose. Reka ndabasomera akantu kamwe kugira ngo abantu batibaza ko turiko turashikuza cyangwa turiko turababesha. Banditse ngo Rubaya bombardé par des FARDC, plusieurs terroristes miliciens RDF AM23 AFC tués et les techniciens de guerre qui avaient quitté Darfour au Soudan tués par un drone. CH4 à l'hôtel Guest House Murambi Rubaya avec toutes ses collègues et matériel de guerre très sophistiqué. Bibisuguriki ni kuvuga muri Rubaya hatewe habombazwe na FARDC bakoresheje amadrone ama CH4, sibyo? Bakavuga neza ko hariho abasirikare bahora muri mission i Darfour muri Sudan, abakagame yari yabazanye kubera ko yabona twarababwiye ryari ko Kagame yahisemo kuzana ibikoresho byose rutura by'u Rwanda, abasirikare ndavuga bose yemera b'u Rwanda bagenda Rubaya, kubera ko u Rwanda kubura Rubaya, u Rwanda egare iherezo ryabo ntiruzohemba egare tubika mukanda mukandiza izo bitanguye neza na neza. Ubona ko ariko barivugisha funga mukandizo bitanguye neza. No kuvuga iki rero bino bintu, iyi ni poste twakuye ku kinyamakuru cizewe cyane, sivyo? Hari abasirikare bavuye Darfour muri Sudani barashwe n'idone bari mu hoteli Guest House Murambi, Guest House Murambi Rubaya. Abantu bazi Rubaya barashaka kuba bazi iyo guest, sivyo? Ni drone yabarashe barapfa. Ni kuvuga bari baje iyo hoteli yarigize yari bacumbikiye, umva baraje bahitira mu iyo hoteli. Sinakubwiye ejo mu kigali twakoze icyo navuze nti uyu mwanya no muri Goma na Bukavu baratinya kugira inama bivanye nuko ikirere cyose Kisekida gifise mu minwe, kirapanze mu bisanzwe. Ubu ingamba z'ubwirinzi zimwe biyemera, zimwe bakoresha, zimwe bagirane, ubu unesa novohe nta na kimwe bikivara. Kubera ko u Rwanda amahanga yararuvuye. Erega u Rwanda abantu babimenye ntigwari rukomeye kubera ko rukomeye cyane. U Rwanda gwari munsi y'ibitutu rutura, u Rwanda gwari munsi y'ibitutu bakeneye izinza habo. Igera Kisekida kinye agize diplomasi yo ku rwego rwo hejuru, ibintu uruhigi rwarahindukiye, uruhigi rwarahindukiye. Ba bantu bose baca bava kuri Kagame baca baza kwa Tshisekedi, abifashijemo nande na General Major
Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndabibutse yuko president wacu ikintu yase papa mwaka Burundi karere. papa Afrika Ikintu yase muri Afrika ntigikorwa. yego General Major Evariste Ndayishimiye ikintu yanse cyangwa wadashigikiye nta ntambwe amuterana nico kunda muriko murabona abantu bose muza amateka y'ibi bintu wera kuri mu butu kuduga ba Joseph Kabila mwarabonye ukuntu Kagame yinjira muri Kongo nkuko yinjira mu karima kiwe yego none ubu byahereye he igihe hari mu kwa gatatu mu mwaka wa 2025 igihe atanguje ino ntambara ntibatanga desome kubaza bagize Kinshasa yego Tshisekedi acagira amahigwe acashikirwa n'umugabo akomeye ari we Neva neza cyane ibintu rero bihindura imirisho Kagame atangura kuvuga ati biramucanganye ugeze isaha none bigeze he ugeze isaha niba arako baratangura bava mu burere bafashe yego kiretse Irubaya yonyene Yego. Irubaya nawe kwireka swate Kagame haramusiga ari muzima canka ari umupfu mwabe cyo no bamenyesha coco nta ntambwe nimwe aba M23 ariko baratera mwiki mwaka kanya bivanye nuko FARDC Wazalendo babahinduriye bariko barabavugutira umuti bene wacu bariko baravugutirwa umuti no kuvuga M23 vuze M23 abantu bandangaze neza n'igisigara cy'u Rwanda yego M23 igize n'igisigara cy'u Rwanda coalition M23 harimo na AFC n'abanyarwanda gusa kiretse abakoloneli nanga bahenze sibyo ya no kuvuga ikirere bishwe uno munsi abantu bari mu iyo hoteli babishe bicwa n'ibikoresho byabo by'intambara yego byose bari bafise nta na kimwe cyasubira babaturiranye nabyo byose ibi rero no kuvuga iki ibi rero biganisha ikabasi nabereke aka video bashaka abantu b'Imana kaduhe biga muri ko mubamubaza ko ndiko ndasatura urakabona nikaboneka neza gereza voilà ahana iyi ntunze rikirasha iyi ni station ana ma station ari karasha ngereko karaboneka wewe cameraman ariko arabibona gira ku telefone kwa karakiye bereke neza babibona sibyo ngira babibo izi ni station ziriko zirasha yego iyi hotel nayo ngiyi iyi hotel nayo ngiyi nibereke barabonye iyi hotel nayo ni reka ndaza kubibashirira muri montage barabashiramo muri montage ya yego ibi ni ibintu bikwereka neza ko ibisaka byimba byamaze gusha ibisaka byimba byamaze gusha hari nakandi ka video nabonye M23 irategeta n'amaguru ihunga erega niyo reka guhunga nabibutse neza ko abantu bose bari barahunga bava muri M23 bahita bicwa abantu bafashwe bava muri M23 babasirikare niyo ma interview bamaze imisi batanga u Rwanda rugufashe canke RDF igufashe uri mu M23 kuraturuka guhunga urugamba uhunga amabombe y'amadrone direct muca wicwa mu bisanzwe twibukanye yuko yuko baragira recruitment y'abahoze i Darfur muri Sudan yego twibukanye yuko burya no uje kukwihisha ko abaje kukuroga ataciza kiba kandi ikindi kintu abantu bamenye ntaguciriyemo erega abantu bose binjiye mu gisirikare so kuvuga ko bagiye babishaka hari abagiye batabishaka ego abashimuswe za Goma za Bukavu hano hose za Masisi za Ruvungi hehe ego za Karemizani za Ntuzenya za Remera hariyanya ego harabagiye barashimutwa ino Rukivu yose abagiye barashimutwa binjizwa mu gisirikare cyangwa bakaza umugenzi akakubwira ngo tugire ngo nakuronkiye akazi mu Rwanda ugenza hari akaca gukatisha muri M23 neza cyane rero umaze kwinjira hariya ni kuvuga ngiye kwa satani ngo kuva biragoye sana kubera ko uvuye yukarokoka ni benshi bama bagiye biruka bavuga ati twebwe no kuri turabirambiwe turiko turapfa mu Rwanda ho abavyeyi ntibariko baravuga bariko baravugwa mu Rwanda urimbi irimbi bavyita indi irimbi huzuye n'ubugese ni kibazo abana b'u Rwanda bariko barahahonera mu bisanzwe abavyeyi barahangaye nk'izi bombardement vraiment les amis tureke kubeshanya uri kuraraba nk'izi bombardement ziriko ziraba muri Kongo ubona kiriya aho ikintu kitagendeka neza cyane hotel kabisa irikiraka ibaze nyimba mu hotel urabona ko yari nini ibaze mu hotel nyimba harimo abantu ijana iyi hotel harimo abantu ijana
uca wumva hasigaye hapfuye abantu bangana gute haba harimo abantu benshi cyane urumva ko hapfuye abantu benshi so no kuvuga iki rero ibi ni ibintu byerekana ko muri Kongo twebwe imbonera kure ya wazarendo bamaze gutsinda urugamba abana ba Neva yego abana bari mu kazi ka misi yose urugamba twaruhejeje asere uraca tugenda kuri stade Amahoro eba twanwere inzoga zo mu Rwanda bazita gute inzoga zivumye mu Rwanda bose inzoga zivumye mu Rwanda bazita gute mitsingi niyo bakunda nanje niyo inzoga mu Rwanda zivumye bazita gute mitsingi skoro na mitsingi uzogenda kunwera mitsingi mu Rwanda kawaida ubu rero wowe uzoshira mu Rwanda ugenda kunwera mu Rwanda hasi niyo nzogenda kunwera mitsingi shano mama hera sinojaye nuko so urugamba twarutsinze kandi twarurangije muri Rubaye ibintu byakomeye neza cyane Ventura yakubiswe RDF irakubitwa wazarendo yakoze akazi FARDC ikora akazi rezibu bakora akazi ubu gushikira isaha u Rwanda ntituzokwirukanza n'inkoho cyangwa amabombe ahubwo tuzofata inkoni dukubite ku maguru no kunyo kugira ngo bibe amakuru nayo so mukanya ndaza kubabwira ndaza kubakora ikiganiro ndababwire ukuntu Ventura ari kiriruka ndaza kuhaka video ariko ariruka batunzwe banyaga amaguru bariko banyaga amaguru neza cyane reka tugushimire cyane John Mabo kabisa thank you so much so tumadukwiza abantu 220 mugire sabone n'umusito wakwize aujourd'hui turaza kubakwiza je ndazi ko abakonzi baza kugira partage gushika ngo tubakwijije cyo twicara ahantu dusangire ico kintu nakibemereye thank you so much kabisa